tubaramutse kandi tubahe ikaze mwese mu kudukurikirana bari mu Burundi n'abari mu Kongo tubabwire mwiriwe canke mwara ibivanye rero naho muherereye ikiganiro cakindi nyene n'ikiganiro ni kuri mikro muri kumwe na King and Cool aho rero mbandi ko ndabazanira byinshi bitandukanye biba biriko biravugwa muri diaspora nkuko rero vyamara rero muri no minsi tugize imisi turiko turaganiriza abarundi basanzwe bakora ibikorwa byabo ku migabane itandukanye igize inosi ariko basanzwe bari inyuma y'u Burundi ariko rero nkuko mu minsi tene nabwiye ko buca dukubitira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo tumenye byinshi ku bijanye n'abarundi n'abanyine basanzwe bahaba muri no minsi rero nkaba mperuka kuganira n'umwe mu baririmbyi b'abarundi nkuko mubona akaba ari Don Bright aho twaganiriye byinshi ku bijanye n'ibikorwa ariko arakora yabijanye n'itegurwa no gufata n'itegurwa ry'amahiganwa ariko arimo cyo kimwe n'ibindi byinshi rero bitandukanye uno muri rinzi rero tukaba twaganiriye byinshi na cyane turanagaruka no kuri DICOBU MUSIC AWARDS asanzwe abarizwamo imyiteguro yageze nivyo ariko arakora muri no miss Miss Burundi USA 2022 hamwe na DICOBU MUSIC AWARDS 2022 ibigema mwese mu muri Amerika namwe baririmbyi mwese mu muri Amerika ishirahamwe DICOBU ryabazaniye ibitangaza bigeme iyandikishe mu higanirwa ikidari ca Miss Burundi USA 2022 mwongere mugira amahirwe yo gutsindira imodoka nziza cyane yategekanijwe nk'agashimwe ka Miss Burundi USA 2022 namwe baririmbyi b'abarundi muba muri Amerika tanga indirimbo zanyu za video kuva kuri 2 kuduga muheze mugira amahirwe yo gutsindira igikombe cyitiriwe umuririmbyi rurangira nko muri diaspora ya Amerika mwongere mugira amahirwe yo gutsindira imodoka nziza cyane izotangwa nk'agashimwe ku muririmbyi azoba yatwaye nimero ya mbere mu baririmbyi b'abarundi baba muri Amerika nguko kubushimwe buzotangwa kuri Miss Burundi USA 2022 hazorozwa ubushimwe batatu ba mbere utinone muyandikisha hehe ikiringo kizorangira ryari narandi yandikwa ribera atari kuri website ya DICOBU ariyo DICOBU1 akaburungu.com iyandikwa rikazorangira kuwa 30 kwezi kwa 4 2022 abazoba biyandikishije bazoca bashigwa habona hanyuma abantu batangure kubatora ku mbuga ngurukana bumenyi imbere yuko baba amatora ya nyuma ivyo birori byose bizoba kuwa 28 Rusama 2022 mu gisagara ca Memphis mu ntara ya Tennessee kuva isaha 10 z'umuhingamo gushika isaha 7 z'ijoro kuri adresse ikurikira 5841 Summer Avenue, Memphis, Tennessee, zip code 38134. Iho haboye bigeme namwe baririmbyi mwiyemera muba muri Amerika iyandikishe aya mahirwe ntabacike namwe barundi muba muri Amerika ibi birori ntibibacike agaraka makomando yes DICOBU turiyokane Don Bright uri mu gitigiri c'abaririmbyi bari mu higanwa DICOBU MUSIC AWARDS amahigwe ku bwawe yo gufata ikibanza ca mbere ubona angana gute Amahoro mwese abarundi what's up people what's up fans it's your boy Don Bright ku bijyanye n'ikibazo ca DICOBU MUSIC AWARDS as always urazi yuko iyo utsinze iyo ugiye gukora ikibanzo cyangwa kurwana n'abandi bantu wama witeguye kugira ngo utsinde cyenda bifata serious kuko nabo babifashe serious abateguye DICOBU MUSIC AWARDS kubyo ndi ready gutahana intsinzi ubwo ry'amahiganwa nkaya muri diaspora wibaza ku bwawe wibaza ko ari yindi ntambwe muri bimwe abarundi bari bagize imisi bariko barasaba ko umuziki woshigikirwa ahana hariye yes biduha ingufu vyerekana ko hari abantu bariko bakurikira ako kandi bikongera bigatuma abaririmbyi natwe bitwongeze n'inkomezi uko nabivuze bituma tuboneka mu bandi birashobora kuduha amachance yuko ugatahanye ushobora kuronka amachance mu bandi baririmbyi bahandi hantu bakabona ati kumva abantu bariko barakora
iri higano ni rishasha ariko nibaza ntakekeranya ko uri umwe mu baririmbyi bamaze igihe bariko barahiganwa mu mahiganwa atandukanye mbese mwamwe ukaba warayatwaye andi nayo ukagarukira hafi ukagarukira kure cyane ku bwawe iri higanwa uravye uburyo riteguwe haba umwanya babahaye wo kwitegura haba mu bushimwe haba mu baririmbyi batumiwe ico kimwe n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kubona ku bwawe ubona ibi bikorwa biteguwe gute? Bon ndibaza yuko iri higanwa nk'uko wavuze ryiteguye ku mwanya ukwiye kandi rishasha nk'uko wabivuze twitege yuko ndibaza ko atari ibintu bije guherera ariko ahubwo babandanye bameriyora hazogeraho tuzava tugitana BT award rega kuki cyangwa ya Frima award iwacu je ndibaza yuko ni vyiza biteguwe neza ariko buri gihe hariho a room for improvement hariho umwanya wo gushobora gukura hariho ico cuma cyo gukura nabo nyine bazozabibona uko niriraba baracari mu matangazo cyo mu matora twiteguye kuraba ko nyene byo batwemereye nibyo tugiye gukorera ariko bimeze tuzobandanya tugaruke kandi tuvuge duti DICOBU Awards number 1 bwawe mu mahiganwa nkaya igikomeye abari novuga ngo uburemere bw'agashimwe mwahawe canke no kuba bari bateguye ibiteramo aya mahiganwa bakabatumira mukaza guhiganwa naco kirakomeye gusumba ibindi byose. Je ndibaza yuko igikomeye ari byose igikomeye nuko umuntu aba yibutswe kandi igikomeye nuko uronka agashimwe rega kwibuka ntuhabwe agashiruka bute naho biraca intege umuntu aho gushimira ku munwa gusa ariko ntagira akantu agatonya guha kandi azi yuko muri kura spending agakashi navyo ntivyoroshe ntibiryoshe so je nibaza ko byose biragenderana nimagiriranira ushimwe ku akanoti byose ni byiza. Indi usanzwe uri umuririmbyi asanzwe ufite label ni igikorwa kitoroshe kumanaginga abaririmbyi nawe usanzwe uri umuririmbyi ubwawe kandi usanzwe ufite n'ibindi bikorwa ukora ibi bikorwa byose uheraheza ukabifatanya gute kuririmba indirimbo zawe gukora management gukurikirana abo baririmbyi washaka n'ibindi bikorwa byawe usanzwe ukora muri rusange ibyo bintu uraheza ukabimanaginga gute? Ni n'umuziki utanguza irembo je nibaza yuko byari ibintu vyamyamyemo nkamenya vyukura ko nayitanguje bukebuke nitangura n'ukuntu ariko nshaka gufasha umuziki w'Uburundi ku buryo woshika ahantu bihera kuri jewe bikabana no ku bandi baririmbyi so kuba bigoye kuba nimanaging umuririmbyi kandi nka managing n'abandi baririmbyi nibaza ko atari impambanyi nini cyane ariko ndagerageza abantu mirako n'abandi baririmbyi ahubwo baba bafise izo dreams ko batangura gufasha abandi baririmbyi tugafashanya tugakuza umuziki w'Uburundi twese hamwe so bariza cyane gushima ko rero musanzwe menyere ko nyuma yo kuganira canke nyuma yo kubashikiriza inkuru nyezina iba ihari kuri uwo munsi duheza tukabaganiriza tukababwira byinshi bitandukanye iba biriko biravugwa hirya no hino kuri no muririmbyi nkuko rero musanzwe menyerero ko tugize iminsi turiko turababwira niba abakurikira urubuga rwa West akaburungu indunda akaburungu.com canke abakurikirana urubuga rwa Indundi TV cyane mwe muri ko murumviriza kino kiganiro nibaza ko musanzwe mubizi ko twabwiye miseze ko uno muririmbyi Don Bright afise igiteramo afise album yari karategura ni album izobigizwe n'indirimbo 10 indirimbo zizosohoka mu misi iza misi Italia kure gose ni hafi cyane ni indirimbo zizoba zigizwe na n'indirimbo 10 harimo amakolabo harimo kandi na zakozwe n'abahinyanyuzi batandukanye uno muririmbyi rero akaba yamenyesheje mu miseze ko zino ndirimbo abantu bashobora gukora ama pre-save bya bintu byuko umuntu ashobora kubara nimba ari kugura canke ari kubara zirindirije kugira ngo rero izo ndirimbo igihe zizoshikira rero abantu baze bazibone ata nkomanzi kandi byihuse uno muririmbyi rero kandi akaba ari mu mahiganwa nko muheje kuvyumva ari muri DICOBU Music Award aho ari kafata novuga ngo kibanza ciza mumvise ko mu ntango yanamenyesheje ko we kubwiwe amahiganwa nkaya aba ayafashe nk'amakubera
kubera igikorwa rero aba arimwo kijanye igikorwa barimwo kijanye nuko babizeye nabo bagaheza kwabifatana nkama kugira ngo ico gikorwa giheze kigende neza. Ikindi twabwira kuri no muririmbyi nuko afite indirimbo zitari nke, murabizi ko asanzwe afite urubuga rwa Instagram, afite n'urubuga rwa Facebook, mushobora kuja kurabako ibikorwa vyariko kandi mukanamukurikirana kugira ngo tubandage dutezanye imbere. No muririmbyi ni numwe mu baririmbyi b'abarundi basanzwe bafite label nko mumvise mu makuru ya mu kiganiro twagiranye mu nyuma uko yanavyishuye, numwe mu baririmbyi basanzwe bafite label kandi ubona ko ari igikorwa kitoroshe kugira ngo ushobore kumanaginga abaririmbyi wanashaka nawe nyine, ariko kandi akabanagurisha n'impuzu izo yise company yise Afrosa, aho asanzwe aragurisha imipira nkuko mwabonye muri kino kiganiro. Umupira yambaye ni umwe mu mipira asanzwe agurisha uno muririmbyi, akaba icicaro gikuru canka aho asanzwe akora ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi aho uri hose kw'isi akaba ashobora gukora ico bita delivering canke livraison ya yino mipira. Rero aba ariko aragurisha uno muririmbyi. Nuko ivyo twari twabateguriye canke nayo nashimye kubaganiriza ko kuri uno munsi canke kuri uno mwanya ni kireka tugigarukiriza hano, ariko ndabatumirire ko mwebwe mwese rero muriko muradukurikirana ko basanzwe batarabwagire subscribe, mugire subscribe, ariko kandi basanzwe bafise barakoze subscribe mwakunze kino ganiro ntimugera mutegize like kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi byinshi byiza kandi ntibize bibacike. Mugira aho muba mwubahwe kuri mikoro jewe King and Cool.